turatangura umukobwa ariko arambura umwenda wo munsi. Ko vyatangiye umukobwa yatanguye yambura umwenda wo munsi, ubona ko bishoboka ko hari umusore yari ari hampande yiwe. Nkuko mubibona umusore yari aryamye ku gitanda. Bigiye kugenda gute? Bigiye kurangira gute? Umukobwa yakomeje kwegera wa musore ndetse amuterera wa mwenda wo munsi. Umukobwa nuko yagenda arerembuza amaso nkuko vyaboneka umenga arashaka uwo musore cane, ariko umusore ntabwo yari avyitayeho muri ako kanya. Akomeza kumwegera, amumwenyurira, amukaraga, ariko umusore yari asinziriye. Yari mw'itiro rikomeye cane, amukorakora mu mugongo mu gikiriza, akomeza amukorakora mu gikiriza, ndetse aramuhindukiza wa musore aho yari aryamye, amukorako, amukabakaba nk'uriko agenda amukorera karesi. Umwigeme vyaboneka ko aba ashaka uwo musore cane gose bimwe vy'imvamutima. Umusore yahise acakira ukuboko ndetse agufatira ku gikiriza ce. Umusore ahita akanura, atangura kurabana na wa mwana w'umwigeme mu maso. Umusore uboneka ko yamubwiye amajambo akomeye cane gose ati ndeka untabare mbanze niruhukire, numva ndushe. Uboneka ko yari n'umugabo wiwe disi, ariko umwana w'umwigeme ntabwo vyigeze bimuryohera cane gose. Vyaboneka nkaho yari yiranze. Hakurya hari umusore yariko arabibona vyose ahita yigira. Kuno mwigeme umusore yaramubonye, uboneka ko yari umusore vyasa nkaho yari akora muri ino nzu. Umwigeme yambaye umwenda mugufi cane gose, uboneka aho yari yirekuye. Umugabo amaze kumudeseva, umwigeme havuye yahagurutse agenda kuraba wa musore. Yariko asa n'uriko arakurikirana ivyariko birabera mu cumba, ndetse arashitsika muri saro, wa musore ahita amubura. Umwigeme nyuma yo guta umugabo we ku buriri yakomeje kurondera wa musore, kurondera impande zose kugira ngo ashobore kumuraba ko yomukemurira ikibazo, ndetse uboneka ko yamaze kuba anamubona akanamumwenyurira. N'umwana w'umwigeme yaraba amaso bikomeye cane gose, ndetse aza gutubirana na wa musore. Uboneka ko yari yamuhize kuva kera cane gose. Uboneka ko kandi uno mwigeme bisa nkaho yagize ubushake budasanzwe cane gose bw'umugabo wiwe, ariko nawe akamudeseva. Agiye guhura n'uno musore bahita barabana mu maso. Umusore akomeza kwihweza neza uno mugore, amuraba guhera hejuru gushika hasi, gushika ku mano, ndetse akamwihweza neza cane gose, amuraba taye zose, amwihweza. Mbega biza kurangira gute? Biza kugenda gute? Umwigeme nawe akomeza kwikaraga, ndetse yereka neza na neza wa musore ko hari ico yipfuza yamukorera. Uyu musore yahise azunguruka umwana w'umwigeme, ndetse amera nk'uwugiye, ariko nawe amufata impuzu. Amufashe impuzu yaramukweze. Umusore yari ameze nkaho atavyitayeho, ariko kandi nawe yarabishakaga. Yari ashaka abona ino sinyare gusa yo kumukaribisha. Umusore amera nk'utavyitayeho, ariko we hari icari ku mutima, aravuga ati urakaza wanje azizanye. Umwigeme akomeza kumukorakora, akomeza kumukabakaba, ndetse amwinjiza muri mudu. Umusore amaze guhindukira, arabona umukobwa mu maso, nawe yumva biramwase, nawe yumva aramukunze cane gose. Mbega urukundo rutangura kwinjira muri uno mwana w'umwigeme. Uno musore yari asanzwe akora mu nzu yiwe, nuko umwigeme atangura kubandanya akorakora uno musore ukiri muto cane gose yari akora mu nzu yiwe nk'umukozi wiwe. Umusore nawe bitangura kumwanka, ndetse amubwira amajambo ati umukobwa uri mwiza cane gose, ivyo umugabo atagukorera je nagukorera cane gose, ndetse nkakwihera keya. Umwigeme akomeza kwihera keya uno musore asanzwe akora mu nzu yiwe mu maso, ndetse bagahangana. Reka ko urukundo wamaze kuba rubafata. Umusore yahise amuterera mu gikiriza, ndetse aramuterura, aramuraba.
umwigeme bimugwa neza cyane rwose. Umwigeme yagize ibyishimo birenze ndetse n'uno musore amuha keya, umusore amuha keya uno mwana w'umwigeme, bisa nkaho uno mwigeme yari yishimye cyane rwose ari kumwe n'uno musore, maze yagiye kuba atangura kumumanurira imyenda yari yambaye, bisa nkaho hari icyagomba kibe, maze kumushikana mu gitanda. Umwigeme arishimye cyane rwose, boneka ko hari ikintu yari abuze. Umugabo nuko araza agana aho wa musore ari ndetse na wa mugore wiwe, arababona ibyo bari kwikoza. Biragenda gute? Biraza kugenda gute? Ariko ubona yuko umugabo byose ari kubibona, ariko kandi bagize banyarutsa nkaho umenga ntacabaye. Umugabo asubira kubona nyene umugore atamwitayeho, ariko umusore yaba mu nzuga boneka ko yakora mw'ino nzu, ariko kandi byasa nkaho umugabo ataco yari yitayeho. Ku ruhande rw'umugore wiwe ntabwo yari amwitayeho. Mbega umugabo yari agamije iki? Mbega biraza kugenda gute? Uno musore byose yarabibona, ariko kandi kakaba n'akaryo keza ko kubandanya yibangurira umugore. Nyuma umugabo amaze kuja ku kazi, wa musore aza kuba yegera wa mugore w'uwo mugabo babanaga muri ino nzu, aramwegera, akomeza kumwegera gahoro gahoro, ndetse ahita akinga umuryango wo mu cyumba. Amaze kumusanga muri shambre, ahita akinga umuryango, aramukabakaba, amusunurira ku gitanda. Bibonekaho hari ibintu bikomeye cyane rwose. Umusore yaciye kwegera umwana w'umwigeme, amuha keya zirenze. Umwigeme amanura impuzu, amanura umwenda. Umusore nawe akomeza kumuraba, biramwanka. Ni mu cyumba ciwe ga, mbega n'umwigeme hoba hari ico bapanze? Wa mugabo yagiye kubagaruka mu cyumba kuraba ibiriko birabera mu cyumba. Yahise asanga ibintu bimeze gutya. Ibintu ko vyakagenze, yabonye umusore wenyine, ariko umugabo yagumye yikeka ko hari ikintu kiriko kiraba muri ino nzu yiwe, kiriko kiraba ku mudamu wiwe. Umusore vyasa nk'uko bimuteye agahinda, amaze kwikeka uno musore yaba mu nzu yiwe ko aza akirigitana n'umugore wiwe, aza kuba agira amakenga, atangura kwiga ico akora, ico agiye gukorera uno muhungu. Ariko umusore vyasa nkaho yerekana ko atakintu na kimwe abizi. Bimeze gute mw'abantu b'Imana? Mbega vyagiye kuba birangira gute? Umwigeme nawe ntiyigeze yitara na kimwe, kubera ko umugabo wiwe ntiyigera amwereka igisobanuro na kimwe yuko yoba azi ibiri hagati y'uno musore yaba mu nzu yiwe ndetse n'umugore wiwe. Akomeza kuvyirekera, ariko umugabo agatinda afise ikintu yinyegeje. Uno mugore atanguye kwikeka naho umugabo wiwe, boneka ko hari ikintu atanguye kwibaza umugabo wiwe, ko nubwo biruko haracakunda uno musore, ariko kandi n'umugabo nawe bibonekaho vyasa nkaho n'umusore ashobora kugwa mu gatego umwanya n'umwanya. Ariko kandi we yamaze gufatwa n'urukundo, akaza baca hampande. Mugabo ari kwinywera akayi kumwe n'umukenyezi wiwe, ariko kandi umukenyezi wewe nubwo yari kumwe n'umugabo, ubona ko ivyiyumviro vyari kuri uriya musore. Yahise ahaguruka, umugabo amusiga muri saro, ndetse yeregeza guhiga uno musore. Mbega biraza kugenda gute ko umugabo yamaze kuba abakagura, yarakaye? Niki ko n'umugabo ariko arategura, bamaze kuba bafatana na wa musore. Umugabo nawe yahise abakwirikira, aze kuraba ivyo umugore wiwe arimo, ndetse n'urya musore yaraba mu nzu. Dore bamaze kuba bafatana ndetse no kwamburana imyenda bimaze kuba bibamwo. Mbega umugabo ariko arategura iki? Niki agiye gukorera uno mugore? Bahise bugara urugi, ariko kandi yabakurikiye, ariko atuka gahoro gahoro, ariko
n'umugabo bisa nkaho yamaze kuba arakara kubera ko ivyo umugore ariko aramukorera we ntabwo ari vyiza cane. Mubona ikibi kiri hagati y'abagore b'abantu ubona ko umugabo bakwiye guha keya umugore wiwe, ariko kandi umugore ntiyagusaba ikintu uri umugabo uze ucemere. Ariko umugabo nika ko ariko arategura ikintu kijanye no gusesa amaraso, mbega agiye kwica nde hagati y'uyu mugore canke uyu musore yaba mu nzu yiwe. Ariko kandi inyanduruko ya vyose nuko uno mugabo atigeze aha keya uno mugore, ariko umugore nawe yagiye kuba aronka utanga keya kurusha uko umugabo wiwe yajyaga abimukorera, bituma kwihangana guhagarara, bituma yama yiyumvamo umusore yaba mu nzu yiwe. Mbega bigiye kuba bigenda gute? Umugabo ko ari kugenda abakurikirana buke buke, kandi yamaze kuba amenya ko umugore wiwe amuvanga bimwe vyimva umutima. Yaruguruye umuryango, yamara gukingura ahita arababura, akinguye umuryango arababura, maze gukingura umuryango tangura kwiyumvira ati biragenda bite ko ntari kubabona, tayari umugore baramurangije. Umugabo nubwo vyari uko yagiye kuba abona umukenyezi wiwe yongeye kugaruka, abibona mu vyiyumviro, atangura kwiyumvira uko vyatanguye biriko biraba vyose, iyo vyaje vyandurukanye kugira ngo bibe bigeze ino, yibukira ivyo yariko kahorera umukenyezi wiwe. Ariko nubwo biruko yahise amwikawusha. Niho vyatanguriye, muravyibuka tugitangura ku ntango, umugore ariko aragerageza kukabakaba umugabo wiwe, umugabo we nawe akagenda amwiyama. Gutyo wa musore yahise aza kumwitorera aho nyene, umugabo yongeye kumwikawusha. Ariko kandi tubibutse ko umugabo hari ico yamaze kubategura, ico yamaze kubabona nk'abantu b'Imana. Mbega ubugira kandi bwa mbere yatoye imbunda arabakurikira, ariko kandi yongera kubahosha ubuho yigirishije. Biragenda gute? Inkiri nikira kabiri, woho bigiye kugenda gute? Yongeye gutora imbunda kandi arabakurikiye, agiye kuraba ivyo umugore yongeye kujamo. Nomuzi hoho biragenda gute? Amusonera ku gitanda. Niko vyagenze aravyihanganira. Twibukanye tugitangura ku ntango uko vyari bimeze. Yaragiye buhoro batanguye kuja mu vyabo. Umukobwa atangura kwibangurira umugabo, umusore ukiri muto cane gose, yari afise keya zidasanzwe, yari yarubatse umubiri mbega w'igikundiro we. Ariko umugabo nawe wiwe ariko ategura iyindi migigwa aje gukorera bano bose uko ari babiri. Yamaze kumushira hasi, yaje buhoro kuko umusore aba aramukuye mu nzira, yarabangamiye ubuzima bwiwe, ndetse umusore aba aramwishe, aramukuye kw'inosi y'abazima. Impanuro yakataraboneka ku bagore mudafise kwihangana, vy'ukuri muze mwihangana. Kumbe vyose vyari indoto mwakavyaramwe. Bino bintu birakomeye cane gose. Iyo uriko urarota umenye yuko ari igihe indoto ziba ukuri, ariko kandi biboneka ko nubwo vyari bimeze uko, umugore ntabwo yarabanye neza n'umugabo. Imana ibahe umugisha.